twebwe abigeme iyo tugomba gushika ku kintu cacu turashaka kubanza kubibagira gato kubera muzi yuko turi umuyaga. Fani, twabonye waje gushigirwa na mama wawe ariko nitugeze tubona umukunzi wawe Fani. Ego nkuko nabibabwiye turaza kuronderana nyene urubanza tumubaze ni DJ Fani. Fani bite? Isawa. Biraza neza Cyane gose. Félicitations dadangu. Merci. Ku ntambwe ugeze ko ni bake bayishitse ko Fani. Ego kabisa. Yeah. Uvyakira gute Fani kubura umukobwa ko bishitse kuri no ntambwe? Ndanezerewe kubera yari indoto nari maze imyaka 3 n'amezi 8. So kubona Imana ishoboye kuyinshitsako ndanezerewe cyane. Fani, vyagufasha umwanya gute kugira ngo witegure gushika hano? Imyaka 3 n'amezi 8. Ego. Ivyo vyose turazi ko wahuye na vyinshi Fani. Mu vyo wahuye vyiza, woshobora kutubwira nka bibiri? Byiza nahuyemo ni binyene mubonye nshitseko. Ni byiza vraiment nahuye navyo. Ego. Fani, ni kiki uwifurije abantu bose novuga bakunda TV yawe Fani? No bifuriza kubana batera imbere nka jewe nkuko naje nateye imbere. Ndabifuriza umugisha bakomeze Imana ibaha ingufu amagara meza nkuko mumbona jewe dushobore gushikana uburundi bwacu kure. Ino studio si ya Fani, ini studio ni igihugu. Igihugu cyose umuntu wese azokenera gukora interview uzoba afise icyo yerekana uburundi n'amakungu washe kububona arahawe ikaze. Yego. Muri uno mwanya rero tuko turavugana muri uno mwanya Fani, ikiganiro uvuga yuko TV yawe nayo yatanguye gukora. Urafise undi mwanya uzofata kugira ngo TV itangure gukora neza official? Iteleviziyo isanzwe ikora ntigeze ihagarara gusa ubuye rero tutaza kubitwa n'izuba ngo dukubitwe n'imvura tugiye gukora birenze. Ego. Fani, nizere yuko mu baririmbyi kujya tubimenyereye agapamoso kazoba naho nyene cyane gose nkuko mama munzi DJ Fani n'umuntu akunda uburundi akenda abona ingabirano abarundi dufise akeneye kuzigeza kure. Promotion rero umva ko ihawe umuryango. Yeah. Abamenyesha makuru mbe Fani azoguma akora wenyene canke arafise abamenyesha makuru azohamagara abandi? Fani nashaka kumakora wenyene cyuma logo yahindutse kare mwazi ko yari Fani mugubu ni DF kuko hari wabandi. Hariyo bandi nk'abangaye Fani batari banga? Yo. Biragoye kuvuga mugabo bariho kandi bakwiye ya. Kandi n'impembo nizere ko izo bimeze neza Fani. Cyane gose kuko murabona yuko ibintu bimeze neza. Ego. Watumye abantu batandukanye Fani, haje abantu benshi Fani, wavyakire gute Fani? Naryohewe cyane kubera uruno rubanza sinigeze mbwira umuntu numwe ngo urubanza gwiki. Nababwiye ati ndafise urubanza rwa surprise, umuntu wese ankunda ari hafi aduze dusangire. Nitabwe n'abantu benshi baje n'ubwa mbere mu Burundi habonetse umuntu akora ibintu nk'ibi agategura urubanza agatumira abantu batazi ico baje mu rubanza gwiki baje gukora iki. Yego je baraje kandi naryohewe. Ni benshi twavuganye kandi bisa nuko baryohewe Fani. Wavyakire gute ko waryoheye abantu uko bari wifuza ko baryohera nkuko niko nyene basanzwe bavyakiriye? Je naryohewe kuko narinzi nyene ko abantu bataza kuza kuko Fani n'umuntu w'abantu. Fani numwigeme abantu benshi bakunda kandi bashigikira. Ndandonka ama commentaire menshi nkandonka abantu banyandikira ukora akazi kawe neza bandanya. So none ko washimye kugira surprise Fani? Nashimye kugira surprise kuko mfise category wanje Ngobaombea. Bisa no kungane nkora genda umuntu ntakunda kuvuga ngo hazobiki. No sintinyurusako. Ndi umuntu ntakunda kuvuga ngo hazobiki ahubwo ndi umuntu ukunda kuvuga ati hariko harabiki. Yego. Fani, twabonye waje gushigirwa na mama wawe ariko nitugeze tubona umukunzi wawe Fani. Yanyishiriye. Yego wiki. nitesha mutwe ntiyari gushika kuri ibi. Arahari? Nakubwiye ngo iyo ivyo abijamwo ntiyari gushika kuri ibi kuko barashobora kumutesha umwanya. Ego. Vyeme vyavuze. Nibaza ko nihagera Fana azotubarira. Reka twebwe abigeme iyo tugomba gushika ku kintu cacu turashaka kubanza kubibagira gato kubera muzi yuko turi umuyaga, muzi yuko muduhamagaye duca tuza kandi iyo bishitse nyene ugasanga ari umuntu yagutwaye urashaka kuri kurumvira ikintu aguhamagaye ugenda kandi we niwo mubwira ico ugomba gukora. Murazi ko abahungu mudakunda yuko dushika ku migambi nk'iyi. Abahungu b'abarundi ntibakunda ko umugore akora ibintu nk'ibi kuko ntimushaka kumva ko twebwe dushoboye. DJ Fani. Fani, nizere yuko ibi inye vyose kuba washize hano, nizere vyose ko ari ingufu ziwawe gusa nta muntu numwe yagufashije Fani.
umuntu abagenda umuntu w'abantu abantu kumfasha bategerezwa uwunterera amasengesho abamfashije ikintu gikomeye. Shimira abantu babiri Fani. Ego Shimira abantu babiri bari hafi bunye. ndashimiye nyakwigendera nubwo atanyumva ndazi ko bamarayika bariko arabimubwira kandi ariko arabona ibiriko biraba nubwo adashaka kuvuga. Ndashimiye umuryango wanje abavyeyi banje tata wanje. Murakoze cyane Fani. Ego murakoze nawe. Sese na dada. Merci. Ndakwifurije imigisha y'Imana bizogende neza. Merci beaucoup. Yego. Akajambo gato Ebana bakoze Buja Hit TV ndabakunda cyane. Maze kuhakorera ibiganiro byinshi n'amasomo umwene mwandika. Ndazi ko munkunda kandi benshi bandika ama commentaire nabakurikirana ama TV online yose. Hama mani bahezagira banamudushigikira kuko impingira cyari ndende. Yego. Kabisa tuzosubira inshallah Imana bikunze on the mic ya Benny Bianca Camera Scott Professional. Bye.